ariko nagira nsabe Umushikiranganji w'ubudandaji kuvyukuri rushinga ibiciro ibi bintu byo umuntu aryama akavyuka agira ibiciro uko yishakiye ibi sivyo mu bisanzwe ibiciro bigenwa na leta akavuga bati ibiciro ntarengwa nibi abahiganwa baja hasi ntibahiganwa baja hejuru bahiganwa baja hasi muga kubera umenga Ubushikiranganji bw'ubudandaji ivyo ntavyo bubona abantu bose aravyuka akagira igiciro ashaka ibiciro ingene bishingwa baraba wakoresheje angahe kugira ico kintu ukironke niya binkoko kugira ngo ibinkoko ishoboka uraba amahera yashizeko gushikigere gushoka uravyo yashizeko gacumuha inyungu niko twaharuye ibigori ibintu bakura hanze ubuza amahera bigugwa umuntu yunguka ngahe kwijana agacaza mu bisanzwe babacigize ibiciro bati fera beto ngahi izogugwa ya kukurangura kuraya inyungu naya ugurisha ya ntarengwa abahiganwa rero hari uca avuga ati jako nunguka 10 hako nunguka 10 kwijana reka nemere nunguke 8 kwijana kugira babigure n'ingoga subire kurangura muga kubera atabiciro rero bihari ntarengwa abantu bigira ivyo bashaka ubu rero ubutegetsi bw'igihugu butegeza kubaho kuko ubutegetsi bw'igihugu n'amategeko uburongozi buhagarariye amategeko none rero nsaba Ubushikiranganji bw'ubudandaji bitarenze iminsi 15 mutwereka aho mugejeje mushinga ibiciro mutavyemeye ubwo Bushikiranganji tubufute tuze tuvyikorera mu kibaza cavyo kuko biramaramaje n'ingwara imaze igihe narindiriye ko ari wo kwibwira ngo ayitorera umuti vyarabuze mugabe turashaka kwigirira umuguka bikora muguwo mugucoca witwa Ministere y'ubudandaji n'amahinguriro kuko umuntu wese yishingira ibiciro kwashaka ivyo rero Ubushikiranganji nibwicareko hanyuma harayo simvuze ngo muze muryame Ubushikiranganji uranyumva ijoro n'umurango ubu hatagwe kuboneka abakora gushika bugaca namwe nimugiriwe exercice muvuge muti je mvuze 15 10 muvuge muti twahejeje imbere y'iminsi 15 murarako mwirigwako gushika muheze vyose mu biheze umwanya mutoyi turabe ko mushoboye gukora programme